Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, tukaba tugiye kubageza amakuru cyane cyane agaruka ku bivugwa mu gisata ca politike bene ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Hari ibihe bikomeye vyerekana abagabo n'abataribo. Reka tubageze ko amwe mu mateka bamaze kurongora umugwi w'igihugu ujejwe gutegura ivy'amatora seni. Benshi baribuka ko kwigenekerezo ya gatanu ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 abarundi bitavye amatora y'abashinga amateka ku nshuro y'icenda. Muri no nkuru turibakanye ivyaranze abagabo batandatu bagiye bararongora imigwi itegura amatora. Ico tudafise na amakuru yabo bararongoye umugujejwe amatora mu mwaka w'igihumbi 1961 mu mwaka w'igihumbi 1965 ndetse no mu mwaka w'igihumbi 1982 woba afise ayo makuru nawe arayadusangiza. Gusa turaza kugaruka ku barongoye amatora yo muri iyi myaka ya vuba. Dutanguriye kuri Terence Sinunguruza yatunganije amatora yo mu mwaka w'igihumbi 1993, tuze kubandaniza kuri Professeur Paul Ngarambe yatunganije amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005, tuze kuraba ivya Pierre Claver Ndayicari yatunganije amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2015, tuze kana kugaruka kuri Dr Pierre Claver Kazihise yatunganije amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 y'umukuru w'igihugu ndetse na Prosper Ntahorwamiye ariko aratunganya amatora ariko araba muri uyu mwaka. Nibwo tugiye kubageza ko ingene ibe bikomeye vyerekana abagabo n'abataribo. Ndabaye kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko umanuka uburaruko uburengero, abadukurikirana baherereye hanze imbere z'igihugu c'u Burundi mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Reka dutangure kuri Terence Sinunguruza yatunganije amatora yo mu mwaka w'igihumbi 1993. Amatora yo mu mwaka w'igihumbi 1993 yari amatora adasanzwe. Bwari ubwa mbere mu gihugu c'u Burundi haba amatora ahuza imigambwe myinshi kuva mu mwaka w'igihumbi 1965. Uburundi bwari buvuye mu ntwaro y'umugambwe umwe rudende ariwo UPRONA bwinjiye muri demokrasi. Yari ingendo yeze muri Afrika nka yose. Mu bihugu vyinshi vya Afrika umugambwe uri ku butegetsi ntiwatsindwa, wariba amatora. No mu Burundi benshi bari biteze ko umugambwe UPRONA wari ugiye kwiba amatora nkuko vyari bimeze ahandi hose kandi yari bishoboye. Umugwi ujejwe amatora ntiwari wigenga, watwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Nukuvuga ko umugwi ujejwe amatora wahabwa amategeko n'umushikiranganje François Ngezi yarajejwe intwaro hagati mu gihugu. Umugwi watwagwa n'umucamanza Terence Sinunguruza yari icegera c'umukuru wa sentare Nahinyuzwa. Imbere yuko haza imigambwe myinshi abacamanza barabanywanyi ba UPRONA nk'abandi bakozi ba leta. Uyu mugwi rero waratunganije neza amatora. Ibiharuro vy'amatora vyatanzwe nyuma y'umunsi umwe gusa amatora abaye. Ico gihe nta telefone ngendanwa zabaho, nta internet yabaho, nta Facebook, nta WhatsApp. Ariko mu munsi umwe gusa igikorwa c'iteka carakozwe. Umugambwe UPRONA wari ku butegetsi waratsinzwe. Umugambwe FRODEBU utavuga rumwe n'ubutegetsi utahukana intsinzi. Inyuma y'amatora Terence Sinunguruza yarashimiwe rwose n'intwaro nshasha, ahita anarungikwa guserukira Burundi muri ONU i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu nyuma yaroronkejwe yandi mabanga ahambaye muri leta kuko yarongoye ubushikiranganje butandukanye harimwo imigenderanire ya leta n'inama nshinga amateka, ubutungane, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ku ntwaro ya CNDD-FDD uyu Terence Sinunguruza tubibutse ko yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kuko uyu yari umuntu yubashwe cyane. Terence Sinunguruza yavutse mu mwaka w'igihumbi 1959 muri komine Kayokwe ho mu ntara ya Mwaro. Yitavye Imana muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2020. Reka tubandanize kuri Professeur Paul Ngarambe uyu yatunganije amatora mu mwaka w'ibihumbi 2005. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 umugwi w'amatora warigenga watunganijwe hisunzwe amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro.
uyu mugwi warimwo abagabo n'abakenyezi bazwi nk'abantu b'ijambo kandi bubahwa n'imigwi itandukanye y'abarundi. Umukuru wawo Professeur Paul Ngarambe yari umwigisha wa kaminuza kandi akaba yari yarakoze amabanga akomeye, yarazwi nk'umugabo w'ijambo. Ico gihe ntacari coroshe. Fodebu yashaka kugumana ubutegetsi uko bigenda kose, ariko hari haje CNDD-FDD ivuye mu rugamba. Mu migambwe igwiriyemwo abatutsi naho ihiganwa ryari rikomeye hagati ya Oprona na Parena, Jean Baptiste Bagaza na MRC Rurenzangemero ya Corneille Pitase Bagayana. Kandi mu ntahe yiwe Professeur Paul Ngarambe yaravuze ko President Domitien Ndayizeye hoba hari ivyo yamusavye aravyanka, n'abasendede-FDD ngo bahari ivyo bashaka ko abakorera arananira. Paul Ngarambe yarahatswe kugandagurwa muri ivyo bihe, ariko yagumye ahagaze rugabo. Niyo matora vy'ukuri yakozwe yongera aharugwa ku mugaragaro. CNDD-FDD ico gihe yatahukanye intsinzi, abarundi bose barorera. Nico gihe bukeye amatora yarayabaye, ibiharuro vyariko biratangwa ku maradiyo. Inyuma y'umunsi vyari bizwi ko intsinzi ari ya CNDD-FDD. Kugeza uno munsi Paul Ngarambe arubashwe cyane kubera ubushinga ntahe n'ubutwari yerekanye mu mwaka w'2005. Uyu Professeur Paul Ngarambe we yavutse mu mwaka w'1951 muri komine Busiga ho mu ntara ya Ngozi. Ni muzima gushika kuri uyu munsi. Haraza kandi Pierre Claver Ndayicariye yatunganije amatora y'umwaka w'2010 ndetse n'ay'umwaka w'2015. Muri iyo myaka naho nyene seni yafatwa ko yigenga. Umukuru wayo Petero Claver Ndayicariye yari umuntu yakoreye intwaro zose. Mu gihe c'intwaro ya President Ntibantunganya, Frodebu Ndayicariye yari umuhanuzi mukuru w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ubutegetsi bwa Ntibantunganya butembagajwe mu mwaka w'1966 mu gihe uwo yahora abereye umuhanuzi mukuru yaranyegeye muri ambasade y'Abanyamerika. Petero Claver Ndayicariye yaciye yinjira muri leta ya President Buyoya yarahejeje gutembagaza ubutegetsi. Ndayicariye yari umushikiranganje wo kumenyesha makuru, yongera kandi aba umuvugizi wa leta ya President Buyoya. Mu nyuma Ndayicariye yarakoze imyaka nk'umuhinga yigenga. Ku ntwaro ya President Nkurunziza naho Petero Claver Ndayicariye yabonetse nk'uwegamiye cyane CNDD-FDD. Amatora yose yarongowe na Petero Claver Ndayicariye yamye yiyamirizwa. Ndayicariye yagumye yerekana uguhengamira ku nyungu za CNDD-FDD. Mu matora y'umwaka w'2010 hari imigambwe ititoje mu makomine amwamwe ariko igahabwa amajwi muri ayo makomine. Akarorero gakunze gutangwa ni aka MSD muri komine Kabarore. Mu mwaka w'2015 ho habaye agahebuza. Ubutegetsi bwari bwaratse imigambwe FNL na Upona indongozi zayo arizo Agathon ndetse na Charles Nditije. Ariko ubwo butegetsi bwaremereye izo ndongozi kwitoza nk'abigenga, bunabemerera gukora urunani amizero y'abarundi. Kubera injyane zijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, runo runani ntirwiyamamaje, ntirwemerewe amatora kuko ntirwemeye amatora y'umwaka w'2015. Ariko muri seni bararuhaye intebe zitari nke mu nama nshingamateka. Nkurunziza yarakeneye ko biboneka ko habaye amatora kandi ko CNDD-FDD tisangije ubutegetsi. Ni gutyo seni Ndayicariye yagabiye amajwi urunani rutahiganywe. Bamwe mu bagabiwe intebe mu nama nshingamateka bahisemwo kuja kwicara muri izo ntebe, abandi bo baravyanka. Mu ncamake seni za Ndayicariye zisa ngo seni zose Ndayicariye yatwaye ngo zisa nizakoze ibitangaza. Kuva muri Munyonyi umwaka w'2018 Petero Claver Ndayicariye yarongoye umugwi severi ujejwe kurondera ukuri ku mabi yaryanishije abarundi muri kahise no kunywanisha abarundi. Birumvikana ko ari igikorwa atoshobora mu gihe asanzwe atizewe n'imigwi itandukanye y'abarundi. No muri uwo mugwi imyidogo imukurikira nk'uko vyari bimeze agitwara seni. Petero Claver Ndayicariye afatwa nk'umusirikare w'inyungu za CNDD-FDD gusa. Tubibutse ko yavutse muri Ntwarante umwaka w'1960 muri komine Bugenyuzo mu ntara ya Karusi. Hakazaho kandi Dr Pierre Claver Kazihise. Uyu niwe yatunganije amatora y'umwaka w'2020.
Amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yari amatora akomeye cyane kuko yarimwo gutora umukuru w'igihugu asubirira Petero Nkurunziza. Muri aya matora harabayeho ihiganwa rikomeye gushika ku munota wa nyuma wayo, ariko na matora ngo yabonetsemwo ubusuma buhambaye hageze guharura amajwi. Hari abarundi batari bake bemeza ko agatorwa ari we yaronse intsinzi. Hariho n'amaraporo y'abahinga avyemeza. Seni ya Kazihise yatangaje intsinzi ya Evaristo Ndayishimiye na CNDD-FDD. Umukuru wa Seni Dr Petero Karaveri Kazihise yarasanzwe azwi ko ari mu mashirahamwe yitwa ko yigenga, ariko ahabwa amategeko muri CNDD-FDD. Uyu yari umuyobozi mukuru w'ishure kaminuza rya leta ANSP, ikibanza gihabwa abayoboke ba CNDD-FDD. Amazina y'abagize Seni yari yatanzwe giturumbuka mu nama nshingamateka, baca batogwa abashingamateka bo mu runani Amizero y'Abarundi basohotse. Ikintu benshi batazibagira kuri Dr Kazihise nuko ariwe mukuru wa Seni yubahutse gushira habona ibiharuro vy'amatora bitari vyo, mu nyuma akabihindura ngo yari buriyo. Kuri Kazihise niho kandi hatanguye ingendo yo kubuza abamenyesha amakuru kuvuga ibiharuro babonye. Ni naho hatangura kuboneka cyane amatora amara iminsi myinshi hadashizwe habona ivyayavuyemwo, maze ingingo zibiyavamwo zigafatirwa mu mugambwe indani CNDD-FDD. Uyu Pierre Karaveri Kazihise we akabavuka mu ntara ya Mwaro. Reka tugaruke kandi kurongoye umugwi Seni ujejwe gutunganya amatora kuri ubu mu gihugu. Uwo ni Prosper Ntahorwamiye ariko aratunganya amatora yo muri uyu mwaka. Igenwa rya Prosper Ntahorwamiye nk'umukuru wa Seni ryabaye ikimenyetso kitabesha ko Evaristo Ndayishimiye yari yiteguriye amatora adahumuriza. Ntahorwamiye yari umunyamabanga mukuru wa leta ya Ndayishimiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2015 yari umuvugizi wa Petero Karaveri Ndayicariye mu matora atigeze yizegwa. Mu bagize Seni ya Ntahorwamiye harimo Sylvestre Nyandwi, umuprocureur general de la République yatoteje bidasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kiringo c'imyaka 7. Ivyo iyi Seni ya Ntahorwamiye yakoze nakataraboneka mu mateka y'u Burundi kuva bwikukiye. Niyo Seni yubahutse gukumira uwabaye uwa kabiri mu matora yaheruka, no kuvuga mu gifaransa le deuxième force politique du pays. Agatogwasa nabo bari kumwe ntibemerewe kwitoza. Intwaro y'abakoroni mu mpera za 1960 yarakoze ibisa nk'ivyo mu matora y'abajenama b'amakomine, ibanza gupfunga gwa Gasore n'izindi ndongozi za UPRONA. Ariko n'abakoroni ntibashikiriye urugero rwa Ntahorwamiye kuko UPRONA yagwa Gasore barayiretse iritoza ico gihe, gusa babuza indongozi zayo kubamaramaza. Ntahorwamiye we yarabujije burundu Gwasa nabiwe kwitoza. Amatora yabaye kwigenekerezo ya 5 ruheshi umwaka wa 2025 niyo matora yinjije ngo mu mateka y'u Burundi nk'amatora, niyo matora yabaye mu mateka y'u Burundi nk'amatora y'akamaramaza. Amatora yahagarikiwe n'imbonera kure mu gihugu cyose, abanyagihugu batora ku gitsure, bamwe bagatora amenya bari imbere y'imbonera kure, abandi bagasanga bamaze kubatorera. N'amatora yakozwe mu gicugu, abazindutse gutora bagasanga amasanduku y'itora yamaze kuzura. Amatora abanywanyi ba CNDD-FDD bihaye amajwi bashatse atankomanzi, birangira bihaye ibice 100% mu nama nshingamateka. Nk'uko vyagenze kuri Seni ya Kazihise, Seni ya Ntahorwamiye yaharuye amajwi mu kiringo c'indwi yose. Ibikora mu kinyegero, abamenyesha makuru barakubuzwa kuvuga ibiharuro babonye. Bitangaje kubona mu gahugu gato cyane nk'u Burundi mu myaka dufise ubuhinga bwa none guharura amajwi bitwara umwanya ungana gutyo kose. Imbere yo kuja kuba umuvugizi wa Seni yo mu mwaka w'ibihumbi 2010, Prosper Ntahorwamiye nta mabanga akomeye ya politike yarazwimwo. Ico gihe yafatwa ko ari umunywanyi wa Frodebu. Inyuma yarabaye umunyamabanga mukuru wa leta, aranaba umuvugizi wayo. Prosper Ntahorwamiye akabavuka mu ntara ya Makamba.
Hari intwari zibiri ngo zikomeye zabonetse mu gutunganya amatora mu Burundi, aribo Terence Sinunguruza ndetse na Professeur Paul Ngarambe. Abatunganije amatora y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ndetse n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005 ngo yarizewe, yongera kandi atuma haba impinduka ry'umugambwe utwara igihugu. Muri abo babiri Professeur Ngarambe niwe wenyene akiri muzima, ngarakwiriye kwambikwa umudari w'iteka nk'uko benshi babivuga. Hari abandi batatu ngo batukishije izina rya Seni, no kuvuga umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ivy'amatora uhinduka umugwi utacizewe. Ariko muri abo batatu Prosper Nahorwamiye niwe abagahebuza mu gutunganya ubusuma bukorwa ku mugaragaro. Nguyu nawe ngarakwiriye umudari w'akamaramaza. Iyi nkuru yerekana ingene umuntu atwara se n'abahambaye cyane. Igihe cyose hazogenwa ngo umuntu atizewe na bose bizogora kuronka amatora meza. Birahambaye ko muri kazoza higwa neza ingene abagize se nibatogwa ku buryo bataza bakorera ku ruhande rumwe rw'abitoza. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko kandi baba bambere mu gushikirwa nayo makuru. No Muhuza TV amakuru yacu yoyo arabandanya.